bakunzi mukurikira makuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru yo kuri wa gatatu genekerezo 16 Nyakanga umwaka wa 2020 tuyatangure ku ngingo nkuru ziyagize. Umuhari wa Rede Tabara wafashe ibigwanisho kuko ari yo nzira yonyene wari usigaranye. Ibiri mu itangazo uwo muhari wasohoye kuri wa kabiri, uwo muhari ukaboneraho n'aganya ko gusaba abarundi kushigikira mu rugamba watanguye. Imisoro ine y'imbonerakure yaragandaguwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho kuri wa kabiri. Ivyo vyabereye muri commune Burambi mu ntara ya Rumonge. Abasirikare b'igihugu baragirizwa n'umugwi Severe kuba barishe abantu bo mu bwoko bw'abahutu bakabata mu binogo rusangi mu mwaka w'igihumbi 1972 mu manuko bw'igihugu. Mukanya nido ryano makuru. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Imbonerakure zarishwe mu gitero c'abitwaje ibigwanisho. Ivyo bikaba byaraye bibaye muri rino joro riheze ryo kuri wa kabiri muri Kiganza, zone Maramvya, commune Burambi mu ntara ya Rumonge. Amakuru dukura aho vyabereye akavuga ko ico gitero cakozwe n'abantu bambaye impuzu y'igipolisi, imiyabaga ine y'imbonerakure ikaba yaciye igandagurwa, batatu barakomereka, babiri nabo baranyuruzwa. Rugwaruka rwa CNDD-FDD rukaba rwariko rurakizura. Ayo makuru nyene yabandanije amenyesha ko amasasu yabandanije yumvikana kugeza mu gatondo ko kuri uno munsi wa gatatu. Ico kikaba ari igitero ca kabiri kibaye mu ndwi imwe muri iyo komine. Muri ico gihe nyene ibindi bitero vyaravuzwe mu bice bitandukanye by'igihugu, cane cane mu ntara za Rumonge, Bururi, Muramvya, Mwaro, Kayanza na Bujumbura. Bukeye haraye habaye ivyo bitero, harahagaritswe abantu benshi na cane cane abo mugambwe CNL. Akarorero ni kuri uwa mbere no kuwa kabiri no mu mpera z'indwi aho abantu barenga 4 bo mu mugambwe wa Gatogwasa bahagaritswe. Iyi nkuru na mugenzi wacu Winnie Nkurunziza. Daniel Sayumwe, umwe mu bahanuzi ba commune Gatara mu ntara ya Kayanza, umunywanyi wa CNL, yarahagaritswe kuwa kabiri mu gitondo bamusanze mu rugo rwiwe. Amakuru dukura mu gipolisi amenyesha ko Daniel afungiwe muri komisariya yo mu ntara ya Kayanza. Ku munsi wa mbere naho hanyurujwe Donatien Ciza, umuhanuzi wo muri commune Ntahangwa, akaba anatwara ugwaruka go mu mugambwe CNL mu Migwa. Yanyurujwe n'abakozi b'iperereza mu gitondo cyo kuwa mbere. Nkuko abo mu muryango we babimenyesha, Donatien Ciza yoba yatwawe kujejwe ibiro vy'iperereza aho mu Kinama, yagirizwa kugura ibigwanisho hamwe no kwinjiza abantu mu migwi y'abagwanyi. Kuwa gatandatu muri commune Rutovu, umuhanuzi wa commune Felix Nduwimana atwara umugambwe CNL muri iyo commune nyene yarafashwe. Harafashwe kandi umuhanuzi wa commune Mugamba Romuald Hankanimana arongoye umugambwe CNL muri iyo commune nyene. Abo biyongera ku bandi benshi na cane cane abakukuruke bo mu gisirikare ca kera hamwe n'abanywanyi b'umugambwe CNL mwashikirijwe mu makuru aheruka ya televiziyo Renaissance. Abaharanira agateka kazina muntu baranegura iryo hagarikwa ry'agasakisaki n'iryo nyuruzwa ry'abantu bahoga ubusa. Winnie Nkurunziza tumukengurukire. Umuhari urwanya leta y'u Burundi Rede Tabara usaba abarundi banyotewe amahoro kuwushigikira. Ibi biri mu itangazo uwo muhari warayosohoye kuri wa kabiri mu gihe havugwa ibitero ahatandukanye mu gihugu. Uwo muhari ukagiriza leta ko aheze imyaka myinshi yarasi ibiganiro, none ko atayindi nzira isigaye kugira uwo muhari utabara abarundi. Ibiri muri iryo tangazo tubibwirwa na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Uwo muhari Rede Tabara wavukiye mu misho mu mwaka wa 2011 uhamagarira abarundi kugwanya ubutegetsi buhari ngo kuva mu mwaka wa 2015 abarundi biyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza baragandaguwe, abarokotse nabo baratabarahunga. Kubw'uwo muhari uno munsi abarundi bakorerwa amabi atandukanye, ivyo bikiyongera ku nzara itagira izina. Muri iryo tangazo muhari Rede Tabara wibutsa ko leta y'u Burundi yanse inyishu zose ziza gutorera mu tamatati hagati y'abarundi, inyishu zatanzwe n'amakungu. Kuri iyo mvo rero umuhari Rede Tabara ngo nta yindi nzira atari guhagararira abarundi. Uwo muhari ugasaba gushigikirwa n'abarundi banyotewe amahoro. Muri iryo tangazo nyene umuhari Rede Tabara usaba amakungu gushigikira uwo mugambi w'amahoro arama mu Burundi no kuvavanura gushigikira leta iriko irica. Uwo muhari witeze ko abarundi n'amakungu bazoshigikira kuko abarundi atayindi nzira basigaranye atari ukugwanira ukubaho n'ubuntu bwabo. Na Bertrand Ngendakuriyo tumukengurukire.
yoba ari imiriro ya Nyakanga canke imiriro yatswa n'ibigirankana. Abatari bake baribaza ico kibazo. Ishamba rya Rukoko ku ruhande rw'intara ya Bubanza ryafashwe n'umucanwa kuri uwa gatatu. Icatumye uwo mucanwa waduka n'ivyahononekariye ntibirashobora kumenyekana, ariko amakenga ni menshi. Ikiyatuma naco kikaba ari uko ishamba rya Monge mu ntara ya Rumonge naryo nyene ryahiye inyuma y'igitero c'itariki 23 mu kwezi guheze. Abagwanyi b'umuhari wa Rede Tabara wemanze ico gitero bakaba bari bateye baturutse muri iryo shamba ryaturiwe mu nyuma n'abasirikare izuba riva. Nta gitangaje kubona umunsi hari abarundi bahaguruka kugira abagwanyi ubutegetsi bakoresheje ibigwanisho. Ivyo bivugwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Fokode. Kubwiwe ngo izo ni zimwe mu ngaruka zo gutoteza abanyagihugu hamwe no kubangaza. Tumukurikire. Uno munsi uravye Uburundi ibihe bumazemwo igihe na cane kuva mu 2015 hari imigwi y'abarundi itari mike yagiye itotezwa. Hari abarundi batagifise ikibanza muri kijya gihugu, hari abanyepolitike birukanywe, hari abahanira gateka na muntu, abamenyesha makuru, abarundi basanzwe ngo ni kubera batemeye canke batinjiye mu mugambwe CNDD-FDD. Yuko haboneka abantu bagwanya iyo leta nta kintu na kimwe coba gitangaje, kuko ni leta yonyene itigeze igomba yuko abarundi bose babaho mu mahoro. Iyo abantu rero batotejwe bitebuke, birashoboka yuko bavuga bati reka twigwane ko intambara zagiye ziraba ku isi mu bihugu bitandukanye, si intambara zipfa kuza uko ziba zifise ikintu zivuyeko. Ibintu vyo kugwana ni ibintu vyo gutanga amaraso, si ibintu abantu bakinisha. Nta muntu yoja kugwanya leta n'uburyo ibifise atafise ikintu camubabaje. Ku bwanje rero nta kintu coba gitangaje. Leta abonetse abantu bayigwanya, yaratoteje abantu mu buryo budasanzwe. Nivyo nk'abamenyesha makuru, abahanira gateka na muntu, abanyepolitike, usanga kenshi dufata iyo ngendo yo gusemerera, yo kuvuga, yo kwandika amaraporo, yo kuvuga uriko biraba. Mugabo ko hoba abafata ingendo yo kuvuga ati leta reka tuyikure ko twikura umwansi ku gakanu, nibaza ko batoba bayirenganije, kandi nayo nyine nibaza ko yari ivyiteze uravye ingene yagiye irifata, uravye abarundi yangaje, abarundi yishe. Nta na kimwe coba gitangaje, ni ibintu vyoba bisanzwe cyane. Janvier Bigirimana ni umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Fokode. Ku mugoroba wo kuri wa kabiri igenekerezo rya 15 Nyakanga, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baruguruye icese mu ntara ya Bujumbura urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku ncuro ya 14. Icivugo c'urwo rugendo ni twese hamwe twubaka Burundi bwa kaka. Kubwo umukuru w'igihugu ngo urwo rugendo rufise intumbero y'uko Burundi buba igihugu cogoroye kandi ciza. Bukaba Uburundi buzi iyo bwavuye niyo buriko buraja, Uburundi burangwa n'ibikogwa. Uwo mugigwa ukaba uzohuza abarundi mu kiringo c'imisi 10, rukazobahuriza mu bikogwa vy'iterambere rusangi. Abafashije mu gutunganya urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro akaba ari umugwi w'igihugu ujejwe inkino mu Burundi hamwe n'ubushikiranganje bw'inkino n'ugwaruka hamwe no kwinjiza Uburundi muri Afrika y'ubuseruko. Kubwa Caroline Nditije arongoye umugambwe w'adasigana Iprona utemewe na leta y'Igitega, urwo rugendo rw'amahoro rutangujwe mu gihe umutekano uri kurahungabana mu bice bimwe vy'igihugu, werekana ko leta itazi icikora kandi ko ikinisha abanyagihugu mu gihe bariko barara rubunda. Kurikira Caroline Nditije arongoye Iprona itemewe na leta y'Ibujumbura. Byerekana neza yuko umengo iyo leta ntizi icikora, ntizi kiruta ikindi, umengo irakinisha ubuzima bw'abanyagihugu. Ubuzima bw'abanyagihugu ntibwitayeho, yerekana yuko byose vyerade yuko amahoro n'umutekano vyiganje mu gihugu. Ibyo rero bigatangaza, bikerekana yuko ubwo butegetsi butababaye gukingira abanyagihugu mu bwoko bwabo bwose, mu budasa bwabo, ahubwo bigatuma umuntu yibaza ati none abo bantu bagira ivyo si ukwerekana yuko atangorane zihari kugira ngo bashobore kunyuruza, kwica abantu atacamira. Birababaje rero kubona
leta yigira sindabibazwa ntikaguma mu gacerere ntiyerekane abo bavuga ko bateye igihugu abari bo ntitange ijambo ry'ihumure ku banyagihugu ntibakingire ni ukuvuga rero yuko kumbure wawundi atakabigira kabizikanye imboga karitse igomba yihoze kugira ngo izirafata uyu inyuruzu uriya yica uyu atacamira nico gituma yigumira mu birori tukwerekana amahoro arya nawe ikigumira mu gacerere kugira ngo ikore ibyo ishaka atacamira rero abajero ni leta ntabwo leta mvyeyi ifise na gatonya kuko umuvyeyi yitaho abana biwe yitaho umutekano wabo kandi atavanguye ni leta rero y'inkozi y'ikibi ni leta ikora munda ni leta ikora ivyaha idakora neza y'abanyagihugu itababaye yitwarika inyungu zayo. Abarundi bo mu bwoko bw'abahutu nibo batawe mu binogo rusangi muri commune yavugizo mu ntara ya Makamba mu mwaka w'1972 urongoye umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira Petero Karaverinda yicariye yamenyesheje kuri uwa kabiri aho yararamutse atanguza ibikorwa byo kuzura by'abantu bahambwe mu binogo rusangi muri iyo commune yavugizo mu ntara ya Makamba. Ndayicariye akamenyesha ko abo bahutu bahendwa ko bitavye inama y'umutekano bagaca bagandagurwa n'abasirikare muri iyo commune yavugizo. Imitumba igize commune Vugizo yarabuze abantu benshi, abahutu benshi barishwe, abakenyezi b'abahutukazi n'abatutsikazi barishwe, kandi benshi baragiriwe vyamfurambi imbere yo kwicwa no gutabwa mu binogo muri kino kibanza. Turafise amazina y'abakenyezi bishwe uko abashoboye kurokoka barahungiye muri Tanzania no muri Kongo. Amakuru mfata kibanza dufise mu mugwi severe aremeza ko harabishwe benshi mu karere k'ubumanuko bagatabwa mu nzuzi muri Tanganyika, abandi bagasangukira mu mashamba bakaribwa n'ibikoko n'inyoni, abandi batabwa mu tuzu twa sugumwe. Nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, banyakubahwa mwese tutibagiye uyaserukiye buramatari w'intara duhagazemo, iki kibanza duhagazemo uno munsi kirazwi n'abantu benshi, cane cane abahuriye ababo. Abakuze bakiriho nta majambo bafise asigura neza ibyo baciyemo. Bavuga ko abishwe bahamagawe mu nama kw'ikomine. Izo nama zitwa ico gihe inama z'amahoro, inama z'ubumwe. Bava mu mitumba ishika 200 n'ibitarenga. Bashitse kw'ikomine haca haza ababatandukanyamwo abahutu n'abatutsi. Ivyo rero bakabikora mu kubwira abakuru b'imitumba ko bokwandika inkozi z'ikibi ziri ku mitumba batwara. Abahutu bakaja ukwabo mu nzu, abatutsi bakaja hanze. Mu mwanya muto abahutu bakikuzwa n'abasirikare barindiriye uruhusha rwo gutangura kubarasa. Iki kibuga mubona cari gikikujwe n'abasirikare, nta n'uwashobora gutoroka ngo abace mu myanya y'intoke. Abo bahutu baza mu nama ataco binona, batazi ko bita isango ry'urupfu. Uwo mugwi w'igihugu ujeje kuvugana ukuri no kurekuriranira mu Burundi severe ngo nta ntumbero ufise yo kunywanisha abarundi. Bivugwa na Caroline Nditije arongoye umugambwe w'adasigana Iprona utavuga rumwe n'ubutegetsi. Charles Nditije akavuga ko uwo mugwi wabaye igikoresho c'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuko wifuza kwerekana ko abishwe canke abahambwe muri ivyo binogo rusangi mu njyane zitandukanye zagiye zira mu Burundi ari abarundi bamwe bo mu bwoko bw'abahutu gusa. Tumukurikire. Uravye ngene umugwi uje kumenya ukuri no kurekuranira uri kurakora, urabona yuko ata ntumbero iboneka yo kunywanisha abarundi, yo kumenya ukuri ku mabi yakozwe mu Burundi, inganda zatikinzira karengane
hamwe no kurekuriranira, ahubwo novuga yuko yabaye igikoresho c'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo yerekane yuko abapfuye, abishwe, abahambwe mu binogo rusangi ari abahutu gusa. Ibyo bikagaragara mu kugena uyo mugwi ukora, kuko henshi aho waciye n'iby'imakamba nuko aho waciye ugenda uzura cane cane werekana ibinogo byahambemwo abahutu bapfuye 72. Uyo mugwi mugabo ugaca iruhande y'ibinogo vya vuba byahamwemo abantu b'abatutsi n'abahutu batavuga rumwe na leta bagize ikingo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ivyo binogo biri hafi imbere n'Ibujumbura birahari, kandi vyo koroha kumenya ivyo binogo aho biri, bakamenya mbere n'abantu bishwa bari bo bwoko bwabo, bakamenya mbere n'ababikoze. Mugabo byose uwo mugwi ubica iruhande. Uvuga rero yuko uyu mugwi aho gunywanisha abarundi uriko urateranya, kuko abantu baca babara bagatuntura babonye ababo gasa n'akamizwe n'inda y'ingoma, ntagico bavuga ko birababaza, biratera agahinda, bigatuma mbere n'urwanko mu moko ruhava agongerekana rwiyongera, na cane cane ko bongera ko n'amajambo ateranya no gufata abantu kwa sakisaki bifatiye ku moko, byose bituma uyu mugwi dushobora gukora neza nk'uko vyari bitanjwe amasezerano yarusha. Mu gusozera ano makuru tuje mu gisata c'ubutungane. Amesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije kuri no wa gatatu iminsi 331 bafunzwe, bakaba bacira umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Tubibutse ko abamenyesha makuru bahagaritswe ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka uheze Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bakaba bagezwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Hakaba naho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya uko yakurikira, eka nshimire na bagenzanje bafashije mu kuyatunganya, nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.